Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihogo bihoza abana ndekukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Imisi 100 yo gukurikirana neza ibikorwa vy'irima ry'ici no kwitegurira ijyagatasi byari byatekanijwe kuva mu kwezi kwa ruheshi gushika mu kwezi kwa myandagaro uyu mwaka w'2021 iriko irasozegwa. Ico gikorwa ciswe Initiative a Résultat Rapide mu kinyamazuru IRR mu mfunyapfunyo caranguwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufadikanije n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Ico gikorwa kikaba cari catanzwe na nyine cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Varisto Ndayishimiye. None ivyo bikorwa vyifashe gute, bigeze hehe? Ivyo bikaba vyavugiye mu nama nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yagirishije abari muri ubwo bushikiranganji uko ari bubiri kwigenekerezo rya 18 myandagaro umwaka w'2021 hariya igihanga mu ntara ya Bubanza. Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarashikirije ivyaranguwe mu bijanye n'irima ryo muci. Mungombe rero kugira ngo iki kiganiro kize kugira aho gifatiye tubamenyeshe ivyo turimo naho tugeze. Intumbero y'ubushikiranganji butwihaye no kugwiza umwimbu bimwe bigaragara ariko tukabikora dukoresheje uburimyi bwa kijambere kandi tugashira imbere kwishikira ku kibuga kugira ngo tubyaze umusaruro muci twongere tutunganye neza isi ndimwa kugira ngo tubere amahirwe yo kugwiza umwimbu kandi byafumbire n'ayasi y'akanovera nituze gusanga biri mu mwonga. Muti none byifashe gute? Ikijanye no kubyaza umusaruro ici mu mwonga ngira ngo murabona ku mafoto biragaragara neza yuko amazi ubu asigara nk'inzahabu kandi ni nk'amahera kagaca tuma abene igihugu bisununura mu bikorwa byabo bya misi yose. Kera bamwe bavuga ngo kurima no guhamba amaguru ngira ngo bariko barahindura ingendo. Ibi turabibona kandi nuko atari ugukoresha amazi gusa mugabene igihugu bahariya mu mitumba mu myonga baratanguye kurima kijambere bashira ibintu ku murongo ntibakibitera nkuko babitera kera kugira ngo aha ni ibintu byibonekeza ariko hakabijya nuko abene gihugu batanguye kuva kuvomera gusa hariya mu myonga ugasanga bagiye baragomeye isoko ku mutumba aha mugasanga hari amahitari n'amahitari ariko aravomerwa aca mu mihana y'abene gihugu no kuvuga yuko turiko turagira amahirwe yuko mu myonga tuzohabyaza umusaruro muri amazi y'imvura n'inzuzi ariko na hariya ku mitumba naho nyene biratanguye kuza kandi iki ni ikintu ciza cyane rero kuko ubu nta gatasi nta meshi kandi ntaci. Ikindi kiri ku rubuga cibonekeza nibijanye no gutunganya isi ndimwa. Guca imikobeko ni ikintu gihambaye cyane mugabo ngira ngo turiko turarengana ya ntambwe abo twafashanya mu gushira imigambi mu ngiro bavuga bati umuntu atari umu beneficiaire ntitumucira imikobeko niwe gusa ducira imikobeko mu murima wiwe.
ugasanga ku mutumba hari abantu babiri cyangwa batatu ari b'imirima yabo iciwe ku mikobeko kubera bariko bararonka uburyo mu migambi. Ariko ubu aho tugeze tuvuga tuti umutumba wose agasozi kose nigacigwemo imikobeko. None ko aya mafoto atarayo hanze arayo mu gihugu cyacu Burundi, ico buza yuko umutumba wose ucibwa ku mikobeko nk'uko tubibona, igihugu cose kigacibwa mu mikobeko byo girakamaro kandi mubona ko umwimbu wiyongereye. Ibi nivyo dushobora kuganira mu kaduha ivyiyumviro kugira ngo twese hamwe tubishire mu ngiro. Ariko murabona intango ni nziza cyane. Aha nyene icubahiro ni muri bamwe mwaza murabwira yuko afise amatonga arenza amahegitari 2 boyategura neza. Ese twosanga ahantu hose mu gihugu hari amatongo hameze nk'uko? Aha ni mu bene gihugu, ni kakarona ariko ndavuga. Muravye neza uko iriya mirimo imeze ni ya bene gihugu batandukanye, mugabo baremeye kuja hamwe bakarimira hamwe. Turiko ubu biriko birafata kugira ngo batere igitegwa kimwe ku mutumba. Ariko rero ngaha nyene icubahiro umukuru w'acu Burundi no dushaka aka karorero ni ku mitumba imwe yo mu gihugu. None ko byakunze ku mitumba ugasanga umukobeko uva hino ugashika hirya ari umukobe kumwe mu mirima yose y'abene gihugu, atawuguze ngo je ni mu nsimbe mu gihugu twobigira. Ndimubona ko yo bari yamahigwe y'amazi agenda afise uburemere bw'isi n'ifumbire, tugasanga hariya mu nzuzi n'isuri gusa. Ubwo tumvikanye ntitwo bihagarika, tugasanga ari amazi agenda atasura afise. Ikindi nyene cubahiro ukuri gucacu Burundi nuko ubu gukorera mu biro turiko turabigira indahiro kandi namwe mukatuja imbere. Ari kandi mahigwe dufise nuko amakoperative abantu bibaza kera ko ari umugani uba ari ukuri kwami. Muri rusangi mu ntara ngibyo twabonye ibubanza bari bihaye gutunganya amatonga ngana n'uburinganire amahegitari 721 amahegitari 38 yose barayatunganyije. Ibujumbura bari bihaye ihangiro ry'amahegitari 721 babitunganije ku rugero ngana 30%. Ibururi amahegitari murabona angana 3,120 babitunganije ku rugero ngana 90%. Cibitoki bari bihaye amahegitari angana 1,258 babitunganije ku rugero ngana 60%. Cankuzo 2,127 babitunganije ku rugero ngana 96. Karusi amahegitari agera ku 3,330 100%. Kayanza amahegitari angana ku 3,512 bari ku bice 97%. Kirundo amahegitari angana ku 4,443 babitunganije ku rugero ngana 88%. Muramvya amahegitari 300 babikoze 100%. Muyinga amajana 966 babikoze 100%. Mwaro amajana 328 ibice 91%. Ngozi 150 ibice 93. Makamba Igitega bari bihaye amajana 858 bageze babikoze 100%. Turavye murabona hariho abihaye uburinganire bunini n'abihaye uburinganire butoyi. Mugabo igishimishije nuko tubiravye muri rusangi
tumaze kugera ubu ijya initiative resultat rapide yo kubyaza umusaruro ici mu myonga, tubona ko turi ku bice 90%. Ibi ndabikengurukira baburamatari n'ababepeyaye n'abandi bose gukorana. Mu bijanye n'ibikorwa vyo guca imikobeko mu ntumbero yo kwitegurira agatasi vyovyo vyifashe gute dufatiye ku ntara? Aha naho nibijanye rero n'ingene twashize mu ngiro guca imikobeko. Ibubanza bari biyemeje kuzoca imikobeko ni y'amatongo arenza amahegitari 2 n'ibirenga. Bari batubwiye ko bazoca imikobeko ku mahegitari angana uburinganire 289, bashoboye guca imikobeko ku mahegitari angana 220. Piketage bijya byo gushinga imamba kwerekana hazoca imikobeko babiranguye ku bice 94%, ariko imikobeko nyezina iri ku rugero rungana na 76. Ibujumbura bari bihaye ama wisa 90 hectares, ça a été aménagé 704 hectares. Hanyuma imambo piketage zabaye ku rugero rungana na 79%, imikobeko nyezina yaciwe ku rugero rungana na 32%. Cankuzo bari bihaye amahegitari angana n'752, hakozwe amahegitari 397. Imambo zashinzwe aherekana guca imikobeko biri ku rugero rungana na 79%, ariko imikobeko yaciwe nyezina ni ibice 52%. Ikarusi murabona amahegitari 359, hakozwe 348. Urugero rwo guca imikobeko ruri ku bice 52%. Mu Kayanza ni 1,500, hakozwe 128, bari ku rugero rwa 61%. Kirundo ni 1,431, hakozwe 1,125, bari ku rugero rungana na 77%. Muramvya amahegitari 297, 250 niyo yatunganijwe, hakaba bari ku rugero rungana na 84%. Muyinga 129, ariko ihambaye nuko tubona ko bari ku rugero rungana na 61%. Mwaro 186, 199 nivyo niho bashoboye guca imikobeko, bari ku rugero rungana na 41%. Ngozi 1,192, bakaba bamaze kwimba imikobeko ku buringanire bungana n'796, ni ukuvuga ibice 72%. Makamba 341, bakaba bamaze guca imikobeko ahangana n'uburinganire bungana na 231, bakaba bari ku bice 40%. Rumonge 1000, bamaze kugera ku 540, ni ukuvuga ibice 54%. Rutana 544, bakaba bamaze guca imikobeko ku buringanire bwa 336, tukaba tubona bari ku bice 37%. Ruyigi 601, bamaze guca imikobeko ku buringanire bwa 223, bari ku rugero rwa 45%. Gitega 768, bakaba bageze kuri 312, bari ku rugero rwa 86%. Aha tubona ku rwego rw'igihugu ibiharuro bitwereka yuko imikobeko nyezina kwihangiro twari twihaye mu ntara zose z'igihugu turi ku bice 62%. Naho biruko nta vyama vyera ngo de
ikibazo c'imbuto ntikiratora umuti burundu. Twaragize ibiharuro turaraba tuti twokorera ku biharuro byo mwirima biheze ry'agatasi ngizi rya mbuto zikenewe z'ibigori dufashe ko abene gihugu bose bazorima amatongo nk'uko bayarimye mu gatasi kahise. Twaregeranije imbuto zose dufise z'ibigori dusanga tubura amatoni yababa 9,167 muri aka gatasi kazi. Iyo ni seneri ya mbere. Twofata ko tuzoha gusa imbuto zirobanuye ababene gihugu batunganije amatongo yabo gusa neza, usanga tuca tugira deficite y'itoni 131. Tuvuze tuti reka turonse abene gihugu bafise amatongo adatunganije, tugira deficite y'amatona angana 8,000. Turaje imbuto dufise nyene cubahiro nashaka tuhagarare cyane kuko niho tugiye kuja bitarenze, sinzi ko tusigaje n'ukwezi kuko bambwiye ko imvura izotasura ku itariki 10 z'ukwicenda. Naho bimeze uko turavuga ati turafise amahirwe, kuko turafise umukomanda supreme kandi dufise komandema imwe. Uwo mukomanda nawe mukuru s'ubundi nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi yavuze ati nanje nje gukomanda urugamba kugira ngo turwanye ubukene twongere turwanye inzara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakengurukiye babura amatari n'abajejwe uburimyi mu ntara, ndetse agahamagarira n'abarundi bose kongereza inguvu bagakora kugira ngo umwimbu wiyongere, uburimyi bube business, dushore hanze ivyo twimbuye. Ndakengurukiye cyane abaguverineri n'abadepeyaye mbonye bakoze bigashimwa kuko umurimyi ujejwe uburimyi nico kiwe n'umusoda nico kiwe n'umupolisi. Esheke ntibayiraba ngo wagiye ku rugamba baraba ko watsinze umwasi. Ntabwo kuvuga ngo urumva ngo yatoze ku rugamba, oya watsinze umwasi utamutsinze n'umva ngo nagiye ku rugamba. Nabahamagaye rero kugira ngo twipange ku rugamba ukuri rwo kurwanya ubukene. Urugamba rwo kurwanya ubukene ruhera ku isi. Imana mukore mu muntu yavuze iti yamujanye kuri iyi si ati yirime. None rero uzi yuko abene gihugu biwe naho tutorima ataco boba aracahagarika. Uzi yuko naho twese twatwiyicariye batazosonza ubaracahagarika. Twebwe abazi yuko kuca dupfa n'inzara duce twigwanira. Isi rero dutegereza kuyirima kandi dutegereza kuyibungabunga. Abonye mwese mwaraduze akariro ajya naje bigeze kugira ngo manze ndabe yuko murabona mwari muri eshofe mu rero tugira dukore ndabwi hajya mwahora muri eshofe. Jewe navuze ni abarundi muze mwavuga bati akigoro tugira akigoro k'imyaka 2 nimutabona abarundi umushahara uduze inshuro 3 ndabarahe mugamwe ne akigoro k'imyaka 2 umwambira gatatu je murazoca mu mbinyuzi aho twahereye dushaka kurya tutakoze ubu rero hagira tujye twakoze tujye twakoze. Murumva rero duhereye ku burimyi ko ikintu byaduhere ku burimyi kohirahira tukaja mu mahinguriro yo butare tutaragira uburimyi business mucyo muna kwinzara cyayinje bose bacaja gukora mu mahinguriro habusubira kurima tuzoga tuja kuinja tuzigurira hanze. Sishobora kwema rero ko twinjira mu mahinguriro y'ubutare n'ubutaka bwacu
tutamaze kwicarika neza uburimyi aha kandi uburimyi yaganabwe nibwo buzozana amahinguriro duruhuka dushoboye uko bigenda kwe tuzoshora hanze amadolari avamwo duce tuyagura ibikoresho byo kugira amahinguriro ibyo no kwama muzi objectif ni duteza gushora hanze tanke utazoza turashora hanze ntiturashira imbuto itewe n'iyimera none ko izabu ari ijejwe guhingura imbuto yokora gute kugira ngo ikibazo c'imbuto gitoregwe inyishu vuba ubu shaka tuva ngaha tuzi ico tugiye gukora mu minsi heze nagiye kugendera ikigo ca izabu kugira ndabe koko ko dufise imyambi yo kurasa kurumba mu rugamba icambere uhera kuraba eta major logistique iri prêt iriteguye gutanga imyambi ngiye kuraba ndabona yuko tukiri ku ntango nyene urumva tutari ku ntango mugabo ndavuga n'umuti muzobura icyo gihe rero byarampaye icigwa gikomeye cyane ndabona nti duteza rero kwipanga ku rugamba umwe wese amenye ico ajejwe kugira ngo tugize sheke tumenye uwo dufata muri urwo rugamba rwo kurwanya ubukene n'inzara ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije nibwo kwishoboza abajejwe intwaro badafashije hariho abantu batazi rero ico arico ridere je kugira amenye umusitanteri apanze neza ndavuga ngo tuje gutembera mu bantu ukazobona abantu bamubonye baca barabahiga bose uzocura kwata umusitanteri ari umuridere mwiza ameze nk'umwami w'inzuki bamubonye batonda inyuma yiwe none wo bikinebwe abantu bawe bagakora gute nawe uri kinebwe reka umuridere mwiza aje imbere uri kinebwe n'abantu bawe baca babinebwe bavuze ngo faible participation ce n'est pas BPAE c'est le gouverneur c'est l'administrateur c'est le chef de zone c'est le chef de colline bayananiwe kandi iyo ubonye rero abantu batakugamburuka byiza uba uri kurira meza ukahava neza kuko handi wohava uri mubi ariko je nashimye izabo yaduze yanagutse no ngangwebwe abandi ntumwari mubizi ngene izabo yahora ikora mu minsi yahera izabo yanagutse kabisa narashimye je vous félicite kabisa yanagutse kiraduga twoyihara afo cyabikwiye genda tuyiharira aforo bwa mbere kugira tuyihe umwanya wo kugirije ku bitungwa navyo ega ntikora intuze gusa ibitego irakora no ku bitungwa tuyifashe rero kugirire muruke icija no ku bitungwa navyo nyene duca twakira kandi ndabona yuko ubu tuzoza turagira parallel ujeje ibitungwa ujeje uburimyi kugira ngo teze tugire sheke namwe tudugire rimwe na rimwe twishiremwo ni nkuko kujya twavuze uti ntagira amazi azosubira kuva ku mutumba ngo amanuke diridiri nevo mwonga ndaciye kuvomera imirimo ndabona heshi barabigize iminsi ijana mwarakoze kabisa ndabashimiye cyane kuko ubunebwe twahorana kera hajya nabigize ndabe ngeze biraboneka yuko rero leta nkozi igihugu gikora abakiri inyuma camugira umurego mwese nabonye yuko bimeze neza ubu rero dusubire tugire agavitesi hajya twari turi muri echauffement SRR none ubu rero twamaze kubona ko bishoboka ko tugira uburinde mwiza duce tushara imashini mwibarabara ku buryo mu mwonga twarejeje agatasi turimo turagategura impeshi tuze turi meye impeshi tawe soba tubu rero uwo mwaka wa exercice umwaka uza tubatize ku burimyi kabisa kugira ngo tuze turabe uwo mwaka uzotumare ego kugira ngo irima ry'agatasi ku mwaka wa 2022 rigende neza eka n'umwaka wose w'uburimyi uzugende neza nuko abari muri ico gisata bose bo kwitanga bagasenyera ku mugozi umwe aho niho wa munwa uzoronka icyo ufungura na wa mufuko amafaranga ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibukira kandi
iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mashi 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 inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Erega leta nkozi n'igihugu gikora, ni igihugu kiri ku kivi.